Turi ku ndwi igira kabiri mu gihugu ca Kenya, aho imyiyerekano idasanzwe ari yose mu bisagara bitandukanye nka Nairobi, Nakuru, Kisumu, Mombasa, Machakos. Imyiyerekano idasanzwe niho iriko ibarizwa, ariko kandi hari n'ibindi bisagara aho imyiyerekano ari yose. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'indwi no mwaka, vyamenyekanye yuko abantu bashika 6 aribo babashije kuyigwamo, naho abashika 300 barapfungwa. Amashuri atandukanye mu gihugu ca Kenya na cane cane mu gisagara ca Nairobi na Mombasa, ibisagara binini muri kino gihugu yari yafunzwe ku munsi w'ejo. Muri ino ndwi umukuru w'imigambwe yishize hamwe ya Azimio la Umoja Raila Odinga yasavye yuko ino ndwi kuva kuri uyu wa gatatu hakwiye kuba imyiyerekano y'urutavanako y'imisi 3. Bivuze rero yuko no kuri uyu wa kane imyiyerekano yari kiri yose mu gihugu ca Kenya. None asaba iki kugira ngo ino myiyerekano ibashe guhagarara? Nkuko vyandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye mu gihugu ca Kenya, Raila Odinga asaba yuko hobaho isuzumwa ry'itegeko ry'umukuru w'igihugu, aho yadugije amatagisi, ibi rero bigashira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu ndetse n'izimba ry'ubuzima. Ariko kandi arasaba umukuru w'igihugu William Ruto yuko yosubira guhinyanyura agashira mu rwego abamwe birukanywe mu rwego rujejwe gucungera amatora rwa EABC birukanywe, aho we asaba yuko bokongera gusubizwamo kugira ngo amahoro yongere kuboneka mu gihugu. Bitari uko ngo imyiyerekano ntiyiteze namba guhera. Kuva ku igenekerezo rya 12 kuno mu kwezi kw'indwi, imyiyerekano yagiye ihitana ubuzima bw'abantu. Abantu bashika 10 kuri uyu munsi barasezeye isi. Nkuko twabivuze, kuri uyu wa 19 abantu bashika 6 nabo barasezeye isi. Naho kubwa Ilungu Houghton asanzwe arongoye Amnesty International, urwego rujejwe kucungera canke se ishirahamwe rijejwe kuraba agateka k'abafungwa, yemeza yuko impfu nyinshi zimaze kuba zigenda ziboneka, aho kuva mu kwezi kwa gatatu igenekerezo rya 20 gushika ku igenekerezo rya 27 nkuko urwandiko rwasohowe na Amnesty International muri Kenya bivuga. Kuva ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatatu gushika ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatatu, abantu 12 bakaba aribo basize ubuzima. Naho ku igenekerezo naho ku myiyerekano yiswe Sabasaba, abantu 12 bakaba bahasize ubuzima. Naho ejo hahise ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi rya 19 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, abantu bashika 6 akaba aribo basize ubuzima. Ibi rero bivuze yuko kuva imyiyerekano itangura abantu bashika 30 aribo basize ubuzima. Naho kubwishira hamwe rijejwe agateka kazina muntu muri Afrika, Khalid Hussein arirongoye, we yemeza yuko abantu bashika 27 aribo basize ubuzima. Isiguro atanga y'impamvu bano bantu basize ubuzima ngo hariho ikoreshwa ry'ingufu z'umurengera ku banyagihugu barondera uburenganzira bwabo bikogwa n'igipolisi. Ibi kandi bikaba bishimangirwa yuko muri kino gihugu imyiyerekano ari yose, mu gihe kandi Hussein Khalid amenyesha yuko ikoreshwa ry'ingufu rijana n'ikoreshwa kandi n'inkoni zigenda zikubitwa abantu bari mu myiyerekano, gukoresha ivyuka bijyana mu maso ndetse no gutwara abantu ku gahato. Ibi byose bikaba ari byo bigenda bitera impfu. Ibi kandi bakaba bahuriza hamwe na Ilungu Houghton asanzwe arongoye Amnesty International mu gihugu cyo muri Kenya. Bimeze uko mu gihe haba bano bose, haba Ilungu Houghton hamwe na Hussein Khalid, bose bamenyesha yuko ibi bikwiye guhagarikwa bitumwe n'ubusanzwe arongoye igipolisi muri Kenya ariwe Japhet Kome,
hamwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ariwe Kitule Kindiki. Ibiganiro rero ngo niyo nzira yonyene ikwiye gushigwa imbere kugira ngo amahoro yongere kuboneka. Bimeze uko mu gihe umukuru w'igihugu ca Kenya ariwe William Samoei Ruto asanzwe arongoye ihuriro ry'imigambwe rya Kenya Kwanza, wewe aheruka gutangaza yuko ibiganiro hagati yawe na Raila Odinga bidashoboka, ndetse ngo ivyabo n'abashaka kurondera guhungabanya umutekano w'igihugu ca Kenya nta kabuza bategerezwa kubiryoza uko imyaka izogenda iragenda. Kuri ubu rero haribazwa ni ryari ino myiyerekano izoshobora guherera mu gihe ubuzima bwobwo butera buduga muri kino gihugu kandi n'abapfa batera bapfa. Hari byinshi tugeneye kuzoza turamenya ni muri kino kiganiro, ariko nk'uko twacamwe tubivuga kuri ubu imyiyerekano isa niyahamagawe n'umukuru wa Azimio la Umoja, ndetse igenda yitabirwa ku bwishi n'abantu batandukanye mu gihugu, naho ivyuka bitegwa yaba n'amasasu ategwa abari mu myiyerekano batera bayiterwa, ndetse bamwe bagasezera isi. Kuri ubu umuntu ashobora kwibaza ni ryari none ino myiyerekano izoshobora kurangirira. Tuguhaye umwanya n'igihe ngo ubashe gusa gusesengura, ubashe kugumana natwe hano kuri Ibyacu TV, amakuru atandukanye nk'uko vyama tuzokwama tuyaguha nk'ukuri kwamye. Nta kindi wo turagira subscribe n'akanya keza ko kubikora kugira ngo amakuru atandukanye uzoza urayaronkera ku gihe, no gushira ko like, ariko kandi ukemeza gwa kengeri kugira ngo ibiganiro bizokwame biza muri notification. Kuri ubu rero William Ruto hamwe na Raila Odinga ibintu ntivyoroshe mu gihugu ca Kenya, mu gihe William Ruto yanse ivy'ibiganiro aho vyitwa mu gihugu ca Kenya handshake, ibi akaba vyamirira kure, naho Raila Odinga wewe akavuga yuko ategerezwa gukomeza imyiyerekano. Reka tubashimire.